Iyo kambi yabateshejwe izabo ya Ryanyoni iri ku mitumba ibiri igatandukanya n'ibarabara nimero 2 rije Gitega, ni mitumba ya Murayi na Rweru yo muri zone ya Kabanga komine Giheta mu ntara ya Gitega. Haraheze hafi imyaka 10 abo bateshejwe izabo batega ubwoba n'imbonera kure zitumwe n'abajeje intwaro muri zone ya Kabanga na komine ya Giheta. Muri iki gihe urongoye zone ari kumwe n'umunyamabanga wa komine babivugira ku mugaragaro kwizo mpunzi zitegerezwa kuva muri ico kibanza vyanka vyakunda. Ikibatira amakenga gusumba ibindi n'urusasuma ruriko ruraba hakoreshejwe iterabwoba ry'imbonera kure. Amakuru ava muri iyo kambi akemeza ko ivyo babwirwa n'ababa muri iyo kambi usanga bitandukanye n'ivyo bandika ku mpapuro za rusansuma. Imbonera kure nazo zibatera ubwoba zivuga ko abatemera gukorana n'abariko bakora urwo rusasuma bazoca batabwa mu ibohero. Urongoye zone ya Kabanga Anatole Bizimana yamesheje abanyagihugu ko ico kibanza catewe kugira cubakwemwo ikigo ndangakaranga. Izo mpunzi ziba muri iyo site kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana 1998 kubera amagume y'igihumbi n'amajana 1993. Ubu bose hamwe baba barenga ibihumbi 3 nk'uko ababayo bagereranya. Ntiturashobora kuronka abajeje intwaro ku rwego rwa komine Giheta canke urongoye zone ya Kabanga Anatole Bizimana kugira twumve ico babivugako.